turabaramukije cyane bene data abakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabahaye rero kandi ikaze muri kino kiganiro cyacu umutima w'ubugingo cy'uno munsi aho mutaramanye na jewe mwene so Ntamvuridahita irambona nkabari jewe nsano ndabatunganiza kino kiganiro kandi nkabari jewe nsano ndakibashikiriza kuri nongoresha kwitwa Ntamvuridahita TV. None rero ndafise amajambo ngomba ko dusangira, nagomba dusenga Imana imbere yuko tuyasangira, imbere yuko tuyasoma tuyasanga mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yesaya. Dusoma mu gice c'9 tuca dusoma duhereye ku murongo wa 6 tugeze kumbure ku murongo w'8 ku murongo w'7 nako turaba ingene havuga. Reka dusenga Imana rero twiragiza Imana kugira ngo Imana ibane natwe iganirize imitima yacu iciye muri ano majambo tugomba dusangira muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, turaguhaye ikaze hano hantu muri kino kiganiro uduhaye kugira ngo duhuriremo n'abandi bene data basanzwe bakurikirana bino biganiro. Tugushimiye cyane kushishikaye kutuzigama no kutubwira ubuntu muri bino bihe by'iherezo. Tugushimiye kandi kuduhaye kano kanya kugira ngo dusangire iri jambo Mwami Imana n'abakunzi ba bino biganiro. None rero ngwino uvugane natwe, ngwino tugendere, ngwino uganirize imitima yacu. Turimuje turakuje byose amaza ewe uhoraho imitima y'abariko barakurikirana rino jambo. Tuguhaye kaze ngo umuntu wese akurikiranye kino kiganiro agira ijambo rizima kuramo muri kino kiganiro rifasha ubugingo bwiwe, rihindura ubugingo bwiwe, rimwongere intege, rimutere intege, rimwungura ubwenge, rimwubaka, rimubera impamba runo rugendo ruca mu ijuru. Urakoze kuri Imana, tusabe twizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubisabye, amen. Nuko rero turabaye kandi ikaze ubwira kandi muri rya jambo twamara kuvuga ko tugomba dusome mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya. Dusoma mu gice cyaho c'9 duce dusoma ku murongo wa 6 dusome n'umurongo w'7 twumve ingene havuga. Ijambo ry'umutwe cyangwa indanzi y'amajambo ivuga ngo Yesaya avugishwa iby'umwami azovuka ari we mukiza, Imana yacu nihimbazwe. Ku murongo wa 6 rero havuga ngo kuko umwana atuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo. Ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe bibukomeze, bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka, uhereye none ugashitsa ibihe byose. Umwete w'uhoraho nyen'ingabo uzoshitsa ibyo, Imana yacu nihimbazwe. Bene data n'ano majambo dusomye tuyabonye mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yesaya. Ni mu isezerano rya kera aho Yesaya yavugishijwe ku bitari bike mu bijanye n'iby'ico gihe ku ihanga rya Isirayeli, ku bwoko bw'Abisirayeli, ihanga ry'Imana, ihanga Imana yari yaratoranije mu yandi mahanga menshi ikarigira inyegu yaryo. Hanyuma kandi Yesaya yaravugishijwe no mu bizoba muri kazoza. Ufatiye kuri ico gihe yavugishwamwo harimo mu mwaka w'amajana hafi 8, hari mu kinjana 18 imbere y'ivuka rya Yesu. Birumvikana ko hari hagisigaye imyaka hafi 800 ngo Yesu avuke. Yesu ataravuka rero Yesaya ahabwa ubuhanuzi, ahabwa buno buvugishwa, abwirwa ibyo akwiye kuvuga ku bizoba muri kazoza. Murumva ko hari hagisigaye imyaka myinshi, hanyuma avugishwa ku mukiza azoza n'ibigize uyo mukiza, ibiranga uyo mukiza uko ameze, uyo mukiza igikorwa ciwe, uyo mukiza agaciro kiwe, uyo mukiza azovuka uburemere bwiwe uko ameze. Ni ukuvuga kugira ngo abantu bumve neza kandi basobanukirwe. Mbere wewe mu kuvugishwa kwiwe uyu Yesaya yamuvugishijwe ko nkaho umenga ahubwo uwo mwanya nyene aravutse. Yabihawe mu kuvuga uburyo yahawemwo buno buhanuzi, uburyo Yesaya yahawemwo aya majambo avuga ku mukiza, vyabonekana neza canke vyumvikana
cyane mbere byagaragara neza kumengo ubwo nyene aravutse nyene biraheze barahawe umukiza aravutse. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, Yesaya rero avuga kuri uno mucunguzi azoza. Biriya bihe Abisirayeli babaye mu bihe bagenda bagaterwa n'amahanga, bagaterwa n'aye, bagaterwa n'ab'i Babuloni, bagaterwa n'abahehe, bagaterwa n'abafilisitiya, bagaterwa hirya no hino n'amarwayome n'ubwami cyangwa se ibihugu byari bibakikuje. Imana yacu nidutabare. Muri uko guterwa kwabo harabaho kunyagwa abantu, harabaho kunyagwa ibintu, harabaho ibihe novuga ngo bimeze n'ibihe by'umwijima. Usomye mbere uherenga ku murongo wa mbere urabibona. Nabirabye nsanga sinobyinjiramo cyane, n'ibintu bica bisaba ko umuntu abyitondera neza akabitegura neza, hanyuma kandi bigaca bisaba umwanya ko muri ubu muniniya cyane kugira ngo umuntu yumve neza kakahise ka kino gihe. Ibi bihugu bivugwa bya Nefutali n'ibindi bihugu bivugwa ngo bya Zebuloni n'ibindi, ngene ico gihe byari bimeze n'amateka maremare naciye mbona umengo sinoyinjiramwo, bisemo kubifatira ngaha rero. Kino gihe rero iki gihugu ca Zebuloni, iki gihugu ca Nefutali cavuzwe ngaho muri mirongo ya mbere, ubusomye ngaho uhereye muri mirongo ya mbere, byabonekana bari mu bihe novuga ngo ni ibihe by'umwijima, ni ibihe by'umubabaro, ni ibihe novuga ngo bakandamijwe, ni ibihe banyazwe, ni ibihe novuga ngo atamunezero, ni ibihe novuga ngo nta mwidegemvyo, ni ibihe novuga ngo bagawa, bakengerwa, basuzugurwa, babafata nk'abatagira agaciro, ni ibihe novuga ngo nta mwidegemvyo, nta bwigenge, nta independance bari bafise. Ni ibihugu kumbure novuga ngo byafatirwa novuga ngo mu gasuzuguro, ni ibihugu novuga ngo mbega mana yanjye ndabibwiye wiki, ni ibihugu novuga ngo byari bibayeho bidafise iteka, bidafise icyubahiro, bitubahitse, bisuzugurwa, bisuzuguritse. Imana yacu nidutabara. Usomye muri ano majambo ya mbere uhereye ku murongo wa mbere urabibona, naho kumbureho batadoma ko neza ayo mateka yakahise. Ubisomye umengo ntiwovyumva neza, ariko usomye ibindi bitabo bisigura za Bibiliya nibwo ucubona neza ingene ayo mateka yarameze. Hanyuma rero ibyo mu by'ukuri sinagombye kubyinjiramo, nagombye ngo tuyafatire ngaha nyine. Yesaya rero avugishwa ngo kuko umwana atuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, kandi uyo muhungu ndinze mvugishwa. Ko mu yandi majambo ariko novuga ngo jewe Yesaya uvugishwa n'Imana, kuko uyu Yesaya ni umwe mu bo bita ngo abavugishwa bakuru. Kubera iki babita bakuru? Kubera yuko bavugishijwe byinshi byo muri ico gihe cya kahise kabo barimwo. Bavugishwa kandi abo bavugishwa ngo ntibavugishwa bakuru, bavugishwa no kuri byinshi byo muri kazoza mbere no mu iherezo ry'ibihe. Bino bihe twebwe turiko turabamwo babivugishwa ko Imana yacu nihimbazwe. Mbere Yesaya we uravye usanga igitabo ciwe sinzi ingene byagenze, ahubwo nanjye byarantangaje. Afise igitabo c'ubuhanuzi bwa Yesaya kigizwe n'ibice 66. Muri ico gihe kandi ukurikanya Bibiliya nayo ugaca usanga igizwe n'ibitabo 66. Cyabumva yuko novuga ngo Yesaya igitabo ciwe ni nkaho buri gice coba kigereranywa cyangwa se coba kingana n'igitabo kimwe cyo muri Bibiliya. Novuga ngo mbere mu yandi majambo ni Bibiliya iri muri Bibiliya dusanzwe dusoma. Imana yacu nihimbazwe. Rero nuko Yesaya rero avugishwa kuri uno mwana w'umuhungu avutse, ko havutse umuhungu adasanzwe. Hamenyereye havuka abana ntibanavugwe mu bitangazamakuru, ntibanavugishwe ko ubuhanuzi budasanzwe, ariko uyu wewe kuko yari isumba byose, kuko yari umwana w'isumba byose, kuko yari Emmanuel, Imana mu bantu, Imana iri kumwe n'abantu,
kuko yari umukiza azocungura isi yose, akabacunguza urupfu rwo ku musaraba, akabakirisha amaraso yiwe, akaboza ibyaha, kuko yari umuntu adasanzwe, kuko yari umuntu afise agaciro kadasanzwe karengeye kuba umuntu yogakompara n'agaciro cyangwa n'icubahiro cy'abandi bariko baravuka. Ico gihe abami baravyara, hakavuka abaganwa kumbure bazonasimbura base babo, nibamara kumbure kuvuga ngo gutanga cyangwa se kuva ku ngoma. Ariko uvugishwa n'Imana Yesaya avuga rero kuri uno mwana w'umuhungu ariwe mukiza azovuka. Imana yacu nihimbazwe. Naravye rero muri ano majambo Yesaya yavuze, nsanga hari ibintu yavuze bikuru biranga uyu muntu, uyu mwana w'umuhungu avuzwe ko agiye kuvuka. Naho yabivuga umengo bigiye kuba ubwo nyene, wewe yabibona naho umengo biri hafi. Aho ni mu gihe tugiye muri kahise ka kera, dusanga Baramu yigeze kumuvuga akavuga ngo ndamubona ariko suzi. Umva yamubona ngaho cyari kure, kuko yari agisigaye imyaka irenga 1000 kugira ngo Yesu avuke. Rero Yesaya wewe amuvuze rero nk'uje nyene ubwo nyene agomba avuke. Imana yacu nihimbazwe, kuko murazi ko Imana ngo ku Mana umunsi umwe ngana n'imyaka 1000, kandi ngo n'imyaka 1000 ishobora gufatwa n'umunsi umwe. Imana yacu nihimbazwe. Hari ibintu rero yavuze biranga uyu mwana w'umuhungu agiye kuvuka, ariwe mukiza azokiza abantu, azocungura abantu. Imana yacu nihimbazwe. Icambere yavuze ngo uyu muntu azovuka ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Uyu mwana w'umuhungu agiye kuvuka, uyu Yesu, uyu mwana w'isumba byose, uyu mucunguzi agiye kuvuka, si umuntu nyarucari, si umuntu asanzwe, si umuntu mbere twovuga ngo ni umuhanuzi n'abandi bahanuzi bose, si umuhanuzi twofata ku rugero rumwe n'abandi bahanuzi. Hariho abandi bitwa bahanuzi, hariho abandi bitwa yuko kumbure nabo babaye abahanuzi mu buryo budasanzwe, mbere bakemerwa cyane ku rugero rw'uko mbere ngira ngo bogomba no kubemera abo bahanuzi ngo babarutishe uyu mukiza Yesaya yari karavuga. Ariko Yesaya ibi bintu yavuze bisha muri 6 nabonye byerekana yuko uyu mukiza ari umukiza adasanzwe, ararengeye kuba umuntu yo mukompara na Muhammad, ararengeye kuba umuntu yo mushushanya n'abandi bahanuzi kumbure. Hari igihe bavuga ngo ni intumwa y'Imana nk'izindi. Turafise intumwa yacu, nawe n'uwo Yesu ni intumwa nk'izindi. Ariko Yesaya yerekana neza yuko uyu ari umuntu adasanzwe. Yavuze ngo rero uyu ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa umutware, ntazokwitwa umuntu nciyaho, ntazokwitwa umuntu nyarucari. Wewe mu bizomuranga hazoba nk'ubutware. Ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, ukubaho kwiwe kuzogaragaramwo ubutware. Azobaho nk'umutware, azoba ari umutware, ntazoba ari umuntu nciyaho, ntazoba ari umuntu novuga ngo uwo ari we wese yogaragaza agati. Oyayi, uyu muntu, uyu mukiza, uyu mucunguzi, uyu mwami avukiye isi yose, uyu mucunguzi duhawe, uyu mukiza duhawe twebwe Abisirayeli, kugira ngo aducungure, adukure mu gasuzuguro, adukure mu gakengegwe. Uyu duhawe twebwe baba mu gihugu ca Zebuloni n'ababa mu gihugu ca Nafutali, tubonekana yuko dusuzugurwa, dukengerwa. Twebwe nubwo biruko turahawe umukiza, turahawe umucunguzi, kandi uyo mucunguzi, uyo mwana w'umuhungu agiye kuvuka, azanywe no kudukura muri rino rinde, azanywe no kudukura muri bino bihe by'umwijima, muri bino bihe by'ubugaragwa, muri bino bihe by'umubabaro. Uyo mukiza
umukiza azoba umutware, azoba afise ubutware budasanzwe, ntazoba ari umuntu wo gusuzugurwa n'abantu, azoba ari umuntu afise icubahiro kidasanzwe. Ubutware uyu mukiza agiye kuvuka azoba afise n'ubutware budaharurika budaserangurika, buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa umutware. Mu yandi majambo, Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, ica kabiri yavuze muri bino bintu bizoranga uyu mukiza, yavuze ngo azokwitwa igitangaza. Imana yacu nihimbazwe. Uyu mucunguzi agiye kuvuka kugira ngo abari bari mu bugaragwa, abari bari mu bihe by'agasuzuguro, abari babohewe mu byaha, abari babohewe mu bihe bigoye, abo ubuzima bwabo bwari bumeze nabi, bwari bugowe, uyu mucunguzi azamo no gucungura amahanga yose. Uyu azokwitwa igitangaza, azoba umunyagitangaza, azoba umunyabitangaza. Imana yacu nihimbazwe. Umuntu amaze kwitwa ko ari igitangaza, ni ukuvuga yuko nawe ubwiwe ashobora gukora ibitangaza, azokwitwa igitangaza. Imana yacu nihimbazwe. Mu yandi majambo, bigomba kuvuga ngo uyu muntu azotangaza benshi bazomutangarira, bamwiyumviriye ko ubwenge bwabo bubahaye baserangura ibigize uyu mucunguzi, bazosanga ari bazosanga ari igitangaza. Uyu muntu bazomutangarira, uyu muntu ibyiwe bisiga ubwenge bw'abana b'abantu. Mu yandi majambo, azokwitwa igitangaza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, muri bino bihe rero habaho gutegwa bakanyagwa bagatsindwa Abisirayeli, ni ukuvuga abampereri, abari batwaye ampire, ubwo bwami cyangwa se ayo marwayome, izo ngoma z'ico gihe, abo wasanga bakomeye nka za Nebukadineza n'abandi kumbure batwaye muri ico gihe, bari bakomakomeye, batsinda ibihugu byinshi bakabinesha. Murazi ba Hasuwerusi bari batwaye ibihugu bishika 120 n'abandi kumbure b'ico gihe tutabanje guserangura. Ico gihe babonekana ari bitangaza, bababona nk'ibitangaza, bababona nk'abantu novuga ngo ni igiti kiturirwa, bababona nk'ibiti biturirwa, abantu batinyitse bateye ubwoba. Isi yose itangarira uburyo baremwemo intsinzi, ukuntu banesha ibihugu bitandukanye bifise ingabo, bifise igisirikare. Imana yacu nidutabare. Rero uyu mucunguzi, kimwe mu bintu bizomuranga, yavuga ko rero Yesaya yavuga ngo azokwitwa igitangaza. Uyu muntu azotangaza benshi, uyu muntu ni igitangaza, uyu muntu ibyiwe bisiga ubwenge bw'abana b'abantu. Imana yacu nihimbazwe. Icya gatatu yavuze ngo azoba umujanama. Imana yacu nihimbazwe. Uyu mucunguzi, ikindi kizomugaragara ko azoba umujanama. Habaho ibihe umuntu agacanganikirwa, habaho ibihe umuntu akabura uwo yosiguza, habaho ibihe umuntu akarengerwa, habaho ibihe umuntu akabura umujanama w'ukuri yomuhanura neza, habaho ibihe abo twari twita ko botubera abajanama, botugira inama, ugasanga ahubwo inama zabo ziratwosha, ziradusuka, zidushira mu maherere, zidushira mu makosa. Habaho ibihe umuntu wari wemera, wari wizeye, wabona yuko ari umuntu atokosha, wabona ko ari umuntu atokuzimiza, wabona ko ari umuntu atogusuka mu ngorane, ugasanga uramugishije inama, uramuhanuje, hanyuma icyo wewe yita inama ngo akubwiriye, icyo wewe yita ko ari impanuro akuhanuye, ugasanga ahubwo bigushize mu kago kazovamo. Ariko uyu mucunguzi
azokwitwa umujyanama. Imana yacu nihimbaza. Asangwa hoba hariho umuntu abuze uwumugira inama, asangwa hoba hariho umuntu abuze umujyanama w'ukuri. Yemwe mw'Abisirayeli mwe humura, umuntu abuze uwumugira inama, umuntu abuze umujyanama w'ukuri, atari umugenzi bagenzanya, atari umuntu yomoshe ngo amusuke mu ngorane kandi ngo yari umugenzi. Nahumure kubera turahawe umujyanama, turahawe umukonseye asumba abandi bakonseye bose, turahawe umucamanza, turahawe umujyanama atadusuka, ataduhenda, ataturyarya, atagira uburyarya. Uyu mucunguzi, uyu mukiza azokwitwa umujyanama. Imana yacu nihimbazwe. Mu yandi majambo nimwe yabwira Abisirayeli ngo nimuhumure kuko uhereye none tugiye kuronka umujyanama. Twari tubayeho tudafise umujyanama, twari tubayeho tudafise umuntu yotugira inama ngo atubwire icyo twokora. Igihe igihugu gitewe twari tubayeho tudafise umuntu twokwirukira ngo tumuhanuze atugire inama y'ingene twotsinda abansi bacu. Twebwe Abisirayeli tumaze imyaka turi ahantu tudafise umuntu twogisha inama y'ukuri, twogisha inama kugira ngo iyo nama tugiriye icemwo, kugira ngo ibyo tugiriye ko inama byose bikunde, bipase, bicemwo. Ariko noneho rero umva, ukuri kuhora hagize ngo haje umujyanama. Muraronse umujyanama, nimuzosubira kujana Nyabahururu, nimuzosubira guhuruduka, nimuzosubira kuzimira, nimuzosubira kubaho muri mu bihumewe n'umwijima, muri ahantu hacuze umwijima, kuko uyu mujyanama azobagira inama zibakura mu gihe c'umwijima zikabashira mu gihe c'umuco utangaje. Uyu mujyanama inama zose azobagira zizoba zibakura mu byago zibashira mu byiza, zizoba zibakura mu bihe by'agasuzuguro zibajana mu bihe by'icubahiro byo kwemerwa n'abatahora babemera. Uyu mujyanama inama abagiriye naho mwoyigereranya n'abandi bajyanama bo mu isi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, tubandanye rero icakane nasanzemo kivuga ngo Imana y'ubushobozi. Imana yacu nihimbazwe. Uyu mukiza agiye kutuvukira ntazoba ari umuntu, oyaye ararengeye kwitwa umwana w'umuntu, arengeye kwitwa umwana yabyawe mu buryo bw'umubiri, arengeye kugereranwa n'abandi bana bariko baravuka muri ino minsi, kuko nagiye kuvuka nk'uko abandi bana bavuka, nagiye kuba umwana nk'uko abandi bose ari abana. Ariko uyu mucunguzi si ntumwa nk'izindi ntumwa zose. Uyu mucunguzi ahubwo we ubwiwe uko ari ni Imana y'ubushobozi, si umuntu asanzwe. Nimubone mwabo mengo n'umuntu nkatwe, ahubwo ni Imana ubwayo. Duhawe Imana, ntiduhawe umwana w'umuntu asanzwe w'inyama n'amaraso, umuntu ashobora gupfa nk'uko natwe dupfa. Ahubwo uyu mucunguzi duhawe ni Imana y'ubushobozi, ni Imana itananirwa, ni Imana idatsindwa, ni Imana itaneshwa, ni Imana isumba ibyitwa Imana, ni Imana isumba ibigirwamana musanzwe muzi, ni Imana irengeye gushirwa hamwe ku rugero rumwe, kuri nivo imwe, kuri levo imwe, ku ntebe imwe, kuri opodium imwe, kuri altare imwe n'ibindi bigirwamana za Bayali, za Dagoni, za Ashera, za Ashtaroti n'izindi. Oyaye, ahubwo uyu mukiza ni Imana y'ubushobozi, ni Imana ifise ubushobozi
ahubwo igiye kuza izanywe no kutubera umukiza, izanywe no kutubera umucunguzi. Ubu si umuntu agiye kuturwanira, si umuntu agiye kuzodukura muri kano gasuzuguro, si umuntu agiye kuzodukura muri bino bihe by'irinde turimo, ahubwo Imana yamaramaje yo ubwayo kuza izanywe no kutubera umukiza no kutubera umucunguzi. Azokwitwa Imana y'ubushobozi, ntazokwitwa umuhanuzi nk'abandi bahanuzi, ntazokwitwa umuherezi nk'abandi baherezi, ntazokwitwa intumwa y'Imana n'izindi ntumwa izo arizo zose, ahubwo we ubwiwe azokwitwa Imana y'ubushobozi. Yemwe abagomba Imana y'ubushobozi, muhumure kubera Imana y'ubushobozi igiye kutwiyereka mu bundi buryo budasanzwe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, icya gatanu nacyo kivuga ngo azokwitwa data wa twese ahoraho. Imana yacu nihimbazwe. Ibyo byose biri muri uno murongo wa 6 twasomye muri Yesaya igice c'9 ku murongo wa 6. Uyu mukiza ngo azokwitwa data wa twese ahoraho. Tubayeho mu bihe tubona hariho ubusumbasumbane, tubayeho mu bihe tubona hariho abumengo bobo baremewe kuzoba bacinyizwa bo hasi, ab'inyuma abahariya ku gikuburiro, ku cavu, kwiyarara hariya ku nyabarega, hariya muri puberi. Ariko uyu mwami, uyu mukiza agiye kuvuka, mu gihe twabona umengo hariho wowe abaremwe mu buryo tutaremwemo, wewe azoba aje yitwa data wa twese ahoraho. Ni data adapfa kuko ni Imana y'ubushobozi. Uyu data wa twese rero bizotuma tumubwira ibitugoye, bizotuma tumujojera amajojwa yacu, bizotuma hagize ikibazo tumwitura, tugaze mwirinde tuzomwitura, tudatinya ikintu na kimwe. Kubera iki? Kubera ni data wa twese ahoraho, ni data wa twese. Mu yandi majambo atwikoranirije ko twese ngo atubere umuvyeyi. Si Imana y'abitwa bakire gusa. Muri ibyo bihe naho nyine hariho abakire, hariho abasumba abandi, hariho ubusumbasumbane. Nuko tubona no muri kino gihe hariho ubusumbasumbane, ukabona umengo aboro n'aboro nyene nyarucari bo gupfa nyene banyagupfa, abakire nabo n'abakire nyene banyagukira. Ibintu nyene n'ivyo Imana yacu nidutabara. Ariko avuga ngo mu bigize akarangamutima k'uyu mukiza harimwo icuko azoba ari data wa twese. Imana yacu nihimbazwe. Natwe dushobora kumwitura akadutunganiriza, kuko azoba ari Imana y'ubushobozi, azoba ari umujanama atazimiza abo agiriye inama, azoba ari data wa twese ahoraho. Imana yacu nihimbazwe. Yemwe bana bato, yemwe abo mu gihugu ca Nafutali, yemwe bo mu gihugu ca Zeburoni, nawe umengo muri inyuma y'ibindi bihugu, nawe umengo mwaracinyijwe, ariko uyu mukiza azoba ari data wa twese. Abakire n'abakene, abahambaye n'aboroshe, azoba ari data wa twese. Ko azoba ari data wa twese, tuzoba twemerewe kumushikira, tuzoba twemerewe kumubwira ibitugoye, tuzoba twemerewe kumwitura ngo adutunganirize natwe bariko bararenganywa. Ni data wa twese, azoturabisha ijisho ry'umuvyeyi n'abana biwe atunganishe, ata mwana n'ikinono. Imana yacu nihimbazwe. Icyanyuma cya 6 muri bino bimuranga yavuze ngo umukama w'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Azoba umwami w'amahoro. Ku butware bwiwe, ku ngoma yiwe, ku ntwaro yiwe. Usomye hariya muri Luka ho usanga amajambo umumarayika yabwiye Mariya ariko aramubwira ko agiye gusama indahama ngo azobyare Yesu umucunguzi. Usanga Yohana yamubwiye yuko ngo ubutware bwiwe butazogira iherezo. Ku ntwaro yiwe rero, uwemeye akaba munsi y'uburongozi bw'uyu mukiza, uwemeye uyu data wa twese ahoraho akaba
umuvyeyi, uwemeye kuba muri buno burongozi, uwemeye kuba muri buno butwari, uwemeye kuba muri ino ntwaro y'uyu mukiza, y'uwo mucunguzi, yaba uwo muri gihugu ca Zebuloni, yaba uwo mu gihugu ca Nafutali, yaba ni kuvuga amahene majambo, yaba uwacinyijwe, yaba ari utacinyijwe, uwemeye akaba munsi y'uburongozi bwiwe, uburongozi bwiwe azosanga ari uburongozi bw'amahoro, kuko izoba ari intwaro wa mutwaro ubutware bwiwe buzoba ku bitugu byiwe. Iyi ntwaro izoba ari intwaro y'amahoro, izoba ari intwaro itagiramo agacinyizo, izoba ari intwaro itagiramwo akarenganyo, izoba ari intwaro itagiramwo ruswa, itagiramo igiturire, izoba ari intwaro yubahiriza bose, itunganiriza bose, iha agaciro kiremwa muntu cyangwa se izina muntu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo cuna musi tugoma dusenga Imana. Rero tugarukiriza hano rero n'aya majambo nari ntumbereye kukubwira ngo Yesaya yavugishijwe ku kuvuka kwa Yesu hagisigaye imyaka hafi 800 ngo Yesu avuke. Turi mu minsi tugomba duhimbaze Noheli, ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubu Yesu rero duhora twibuka muri ino minsi ya Noheli, niwe wuyu Yesaya yavugishijwe ko mu myaka ya kera, amuvugishwa ko avuga ngo ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa umutware, azoba ari umutware kandi azokwitwa igitangaza. Abantu bazomutangarira, azotangaza benshi, abantu bazosigwa, azoba ameze nk'agasiga bwenge mu bwenge bw'abana b'abantu. Uyu muntu azoba ari igitangaza. Uyu mwami turiko turibuka ivuka ryiwe, we ubwiwe n'igitangaza. Yesaya yavuze ngo azokwitwa igitangaza. Imana yacu nihimbazwe. Turi mu bihe dufise ibitugoye, turi mu bihe dufise ibituremereye, turi mu bihe hariho ibibazo byinshi, turi mu bihe usanga umuntu yipfuza igitangaza mu buzima, usanga abayeho nuvuga ngo mu buzima bw'amagendera, akubita amagendera, agerageza gupfundikanya, apfundika bipfunduka. Imana yacu nidutabare. Ariko uyu mukiza twahawe niwe gitangaza ca mbere dufise mu buzima. Dukwiye kuba tumufise rero mu bugingo bwacu, bica bikunda kuko dufise Yesu we gitangaza kidasanzwe mu buzima bwacu. Aca turemera ubuzima bw'igitangaza, aca atuzanira igitangaza mu buzima. Nimba wifuza igitangaza ku bugingo bwawe, nimba wifuza igitangaza kukungene ubayeho, nimba wifuza gukora ku gitangaza kugira ngo bikunde ubuzima bwawe bucemwo, yewe mwene data uri kurakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nagomba kukubwira ngo banza usuzume neza urabe ko ufise Yesu ariwe mwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nimba umufise, uwo niwe gitangaza ca mbere. Nuguca umubwira ati Yesu, ndakeneye igitangaza ku bugingo bwanjye, ndakeneye kubaho muri buno buryo, ndakeneye ibi n'ibi, mfise ibindemereye, mfise ibinanije, mfise ibimpagaze imbere, nzengurutswe n'amageragezwa, mfise ibinduhije mu buzima bwanjye bwa misi yose. None rero kwiri jambo riciye mu kiganiro umutima w'ubugingo rimbwiye yuko we wari wewe gitangaza, amakungu yose yiyumvira ko agasigwa, ndagomba ngo nanjye undemere igitangaza. Imana yacu nihimbaza. Birakunda umufise ubufise byose, umufise naco womuburana. Waramugize umukiza n'umwami mu bugingo bwawe, naco womuburana kuko naco adashoboye. We ubwiwe n'igitangaza, kandi we ubwiwe n'umutware, kandi we ubwiwe n'Imana y'ubushobozi. Kubw'ibyo rero numubwire, wewe umufise, reka kwiganira, reka kurondera umuhoro kandi uri mu kwaha, reka kurondera inyishu kandi uyisanga mu mutima. Inyishu ya mbere ku bibazo biguhangayikishije n'uwo Yesu nyene, numubwire. Ubundi yaririmbye indirimbo ivuga ngo iyo urushe kandi canke iyo uremerewe nubibwire Yesu. Iyo
mutima, ibyo byose nubibwire Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze bakino kiganiro umutima w'ubugingo, n'uyu Yesu rero yavuze, uyu Yesaya, ko tubaye mu bihe rero bituruhije, nitubwire Yesu. Abamufise nimumwikoreko, nimumuhe ijambo, nimumureka akore, nimumuhe umwanya. Reka kwirwanira, reka kwironderera icyubahiro atanibyo ushoboye, kuko we ubwiwe niwe abishoboye. Numubwire, reka kumugoranwa kandi umufise. Numubwire ati na hano ndakeneye igitangaza ku buzima bwanjye. Imana yacu nihimbazwe. Twabonye kandi ko bavuga ngo niwe data wa twese ahoraho, n'ibindi byinshi twavuze muno mwanya wose tumaze tuko turavugana. Bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, none rero tugomba dusenga Imana. Turi mu minsi rero tugomba guhimbaza Noheli. Ikibazo rero umuntu yokwibaza, mbega none uyu mwami w'amahoro, mbega waramwakiriye waguha amahoro? Umaze iminsi mu buzima butagira amahoro, umaze iminsi mu buzima buruhije, umaze iminsi mu buzima ufise ibiguhagaritse umutwe n'umutima, umaze iminsi uri mu buzima ufise uruhagarara, ufise pressure, ufise novuga ngo uruhagarara, ufise ibibazo uremerewe utangatanzwe hirya no hino, udafise amahoro. Uyu mwami turiko turibuka igihe yaza mw'isi ni umwami w'amahoro. Mbega woba wipfuza amahoro? Nimba wipfuza amahoro, niwakire umwami w'amahoro. Nimba wipfuza igitangaza mu buzima bwawe, niwakire Yesu we gitangaza amakungu. Nimba wipfuza ubutware, niwakire umutware aruta abandi batware bose. Imana yacu nihimbazwe. Nimba uri mu buzima bwa uvejare, utabona icyo woka n'icyo woreka, utabona iyuda n'iyuva, niwakire uyu mujyanama, kuko we yagiriye inama bose. Nta n'umwe yajyanye n'abahururu, nta n'umwe yasutse, nta n'umwe yoheje kugwa mu manga. Imana yacu nihimbazwe. Nimba utabona icyo woka n'icyo woreka, nimba uri mu buzima wabuze icyo ufata n'icyo ureka, nimba uri mu buzima wumva no kwiyahura wokwiyahura kubera ibyago urimo, niwakire umujyanama uruta abandi bajyanama bose, ari we Yesu. Akugira inama y'icyo wokora, akugira inama y'ingene wobaho, akugira inama utigeze ugirwa n'abandi bantu. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero tubananije gusoma ngaho kuri murongo w'indwi, amajambo yanyuma avuga ngo umwete w'Uhoraho nyene ingabo uzoshitsa ibyo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakuze bakino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi tugomba dusenga Imana rero. Twumvise ibigize Yesu. Mbega wewe uri kurakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, woba waramaze kwakira Yesu ngakubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Ubwo ni wowe ukiri kurajarajara mu buzima bw'ibyaha, mu buzima bw'ubushakanyi, mu buzima bw'ubwicanyi, mu buzima bwo kunywa ibiyayuramutwe, mu buzima bw'ubusuma, mu buzima bw'ingeso mbi, ibyaha bitandukanye by'inzigo, urwango n'ibindi by'amacakubiri, iby'ubunyonyezi, ibyo kurenganya abandi, kumbure usumbya igikenye, n'uwo ukigoreye muri ubwo buzima. Muri ino minsi turiko turibuka ko ari igihe kimwe Yesu yaje akavukira mu isi. Nagomba ngo ndakugira inama mwene data uri kurakurikira kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi ngo wakire Yesu, wemera kubera umwami w'amahoro, wemera kubera igitangaza mu buzima bwawe, wemere akubere data wa twese ahoraho, wemera kubera umutware atware aganze ubuzima bwawe, umuhereze ubuzima bwawe bwose, umubwire ngo ndarambiwe no kuba mu buzima bw'ibyaha, ndarambiwe no kuba mu buzima bw'umwijima, ndarambiwe no kubaho mu buzima butubaha Imana, ndarambiwe no kubaho mu buzima ntafise uyu muntu arangwa na bino bintu numvise muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Ndarambiwe, igihe kirambaye muri buno buzima kirarangiye, iki gihe mbayeho muri buno buzima bwo guhagarika umutima kiragarukiye hano. Wemera ufate ingingo wakire Yesu, uvuge ngo Yesu
ndatahuye kuri data wa twese ahoraho, ndatahuye kuri umutware, ndatahuye yuko ushoboye kuganza ubuzima bwanjye, ndatahuye yuko wewe ari wowe utarabira nkunzi, ndatahuye ko ari wowe muvyeyi uruta abandi bavyeyi bose. None ndaguhaye ikaze, ndizera yuko waje ukavukira mu isi kugira ngo umbere umukiza, umbere umucunguzi, uncungura umuye muri bino byaha, umubwire ibyo umaze iminsi ugenderamo, umwakire mu bugingo bwawe, uvuge ngo ndakwinjiza ngo umbabarire, ndigaye ku byaha maze iminsi ngenderamo, ndi mu bihe mbona nabuze ikintu comfasha ngo uve muri bino byaha, ariko wewe waraje ngo ubitsinde, waraje ngo ubohore abantu babohewe mu byaha, ubaho ubugingo budashira. None rero nanjye kuri uno munsi uri hejuru ndakwakiriye mu bugingo bwanjye, umbere umwami w'amahoro. Ubuzima bwanjye bwari bubaye ata amahoro bufise, ubuzima bwanjye bwari bubayeho mu bihe by'ibyaha, mu bihe by'umwijima, ariko nk'uko abo mu gihugu cya Zebuloni na Nafutali bakiwe n'umuco w'agakiza kuko umukiza yarabavukiye, niko nanjye ndakwakiriye ngo mbere umukiza nakirwe n'umuco w'agakiza, mve mu buzima bw'umwijima w'ibyaha, hanyuma Imana ikikwakira, ikiguhangaza, ikikubabarira, ikituma wemerwa, hanyuma batuba mu buzima muri umuco w'agakiza. Imana yacu nihimbazwa. Rero ano majambo n'umuhirwe umuntu yisuzumye kubw'ano majambo yose, hanyuma akaba yirabye agasanga nubwo biruko ntarakira Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, agasanga haracari ibimuganza kandi haraje umucunguzi yaje kumubohora ngo amukure mu byaha, ugasanga aba yari imbohe y'ibyaha, hanyuma akaba yirabye ati ko nsanze ndi imbohe y'ibyaha, nta kamaro ko kubaho ndi imbohe y'ibyaha kandi haraje umukiza, haraje umucunguzi. Uyu muntu n'umuhirwe rero aciye avuga ngo reka nanjye nakira umukiza, reka mfate ingingo yo kwakira umukiza, aba umukiza w'ubugingo bwanjye, nanjye mbeho mu mahoro, mbeho numva ntagikandamizwa n'ibyaha no kuba mu buzima bw'ibyaha. Uyu muntu n'umuhirwe kubera acagwa mu mwijima w'ibyaha akajya mu muco, akarasirwa n'umuco w'agakiza. Imana yacu nihimbazwa. Ariko n'umuhombe umuntu abyumva akabifata ibisanzwe. Murazi ko bavuze ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Birashoboka ko abantu bashobora kugirwa inama, umuntu ukamuhanura ukamubwira ati yamara yewe wa muntu we nureke kugenda ijoro, abagenda ijoro bahora bahura n'ingorane, umunsi umwe uzohura n'abasuma, nawe akabona kumengo n'ibintu bisanzwe akakwareka. Uraza amajoro nama nagiye maze kugenda imyaka ingahe ngenda mw'ijoro, hari na kimwe ndaba. Uyo muntu rero umunsi umwe bya bindi bamuhanura bamubwira akazabona biramubaye ko ahuye n'abasuma bagaca bamwiba urukomba amazi n'utwo yari afise twose. Imana yacu nidutabare. Nibutse inkurira aho mugano uko nyine nsanzwe ndangije, twahuriye n'umuntu ejo bundi muri banke, njanye dufaranga kuri banke, hanyuma rero duca mu kuganira atambwira ingene ngo yahora akabyumva umengo ni imigani, akumva yuko ngo abantu bahora bakubita kaci bakabaka utwo bafise, yumva umengo ntibibaho. Hanyuma rero ngo ubu nyine muri no minsi ya vuba ngo acataha mu ijoro rya saa 4 zirenga, burya ngo ageze ku rupangu ngo yinjiriwe, ariko ataha n'amaguru, ngo baca bamukubita kaci imbere y'urupangu rw'imbere ya portaye yiwe, ngo baca bamwaka telefone n'ibyo yari afite byose. Ico gihe ngo kubico gihe yaciye yemeza bwa bundi bya bintu nibyo birabaho, bya bintu by'uko ushobora gukubitwa kaci saa 4 mu gisagara ca Bujumbura birabaho. Yabona umengo ntibibaho n'imiburi basi yabahe mu masaha y'kwisangapi ijoro rimaze gukura ashasanga birabaho. Urumva rero iyo aba yarumviye impanuro bamuhanuye ntaba yarakubiswe kace bakamwiba. Rero n'umuhombe umuntu yo kuvuga ubutumwa akumva ko ari umukiza, hariho umwami w'amahoro, aharirwa muha amahoro, hanyuma mugabo akabifata ibisanzwe ntabyizere, akabyirengagiza, akabifata nyine nkaho ngo nta gaciro bifise. Uyo muntu n'umuhombe kuko azopfa apfiriye muri ibyo byaha, azopfa apfiriye muri ubwo buzima, kandi
hari haje ijambo rimuhanura kuva muri byo, hari haje ijambo rihindura ubugingo bwiwe, mugabo ntiyaryakiriye. Uwo muntu rero n'umuhondo kuko azopfa apfiriye muri byo. Ariko inama y'Imana n'ico Imana imugomba ko ntigomba ko hari n'umuntu n'umwe yopfa apfiriye mu byaha, ahubwo Imana igomba yuko abantu bose bokizwa. N'ico Imana ikugomba ko rero ese ico mugafata ingingo, kuko ni wewe wo gufata ingingo ukavuga ngo ndahisemo ndamaramaje kwihana, mve mu byaha, mbe umugororotsi nanje, mbe uwa Kristo, mbe uwacunguwe n'uyu mucunguzi. Imana yacu nihimbazwe. Nuko rero nano majambo ntamagora ahubwo tudosura mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaha. Ikadusenga Imana, turagize Imana, turagushimiye Mana ko watwemereye tuganira tuganiriye aya majambo y'abakunzi bawe. None rero turakwiragije umuntu wese yumvise ano majambo shishikara uyagure muri we. Ibi bintu twumvise bikuranga, bigize personalite yawe, bigize akarangamutima kawe, bigize kameremere yawe, bigize ubuntu bwawe. Ewe Uhoraho, ndakwinginze ngo ibintu ugende ubyagure muri no mitima ibyumvise, hanyuma umuntu wese abyakiriye nibimubere bizima, nibireme ubuzima muri we, nibireme ubugingo muri we, nibimugire musha, nibimuhindure uwacunguwe n'umucunguzi. Byoko turakoze kuri Imana rero ibyo gomba gushishikara kuba umuntu wese yatuye kwimbabaza kwa Imana, ngwiza kwimbabazi sanze ntarakwakira, sanze ndakunda gufata ibisanzwe, sanze ntarakugira uw'agaciro mu buzima bwanje. Umuntu yihanye umugwiza kwimbabazi, hanyuma abantu bose bari gushishikara kuba mu rutondo rw'ibyo bifuza kuba bamwo. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo niho tubisabye tubyizeye, amen.